Eh, eh, ku ku by'ifaranga ry'agaciro ritaboneka eh, eh, mu kanya inyuma y'irya nama ya mbere nagize n'inama n'abatwara amabanki kugira ngo tugice hirya nino turabe ingene twokorana kugira ngo amafaranga aboneke kuko nkuko mwabibonye mu biharuro mwabonye yuko ubu muri iki gice kigira kabiri twita trimestre deuxième trimestre yo mwaka oya igice cya mbere ahubwo umwaka w'ibihumbi 2024 amafaranga mva makungu twabonye yuko yaduze haba muri banki nkuru haba no mu mabanki twabonye yuko yaduze ubu rero twatuhejeje kuvugana ingene bofasha kugira ngo nabo nyene mu byo tusumira hanze baze barahereza abakiriya babo na cyane cyane muri ibi bintu bya nkenerwa ibi dukenera cyane nk'igitoro nka umwavu canke imiti rero nkuko mwana byumvise ibanki nkuru y'igihugu yakwirakorana na rigashira hamwe rishasha rijeje igitoro kugira ngo ubu turonke inyishu burundu bikibazo cikena y'igitoro na cyane cyane mu kugira ngo duteze imbere cyane cyane umwiteguro ivyo kwita planification kuko naho abantu bavuga ngo ni kibazo cinuze c'amadovi canke amahera mva makungu harakenewe yuko natwebwe tugira umwiteguro umeze neza kugira tumenye ivyo tuba dukeneye tumenye amafaranga mva makungu akenewe hama ibanki nkuru y'igihugu iyegeranye ivyo rero turamaze kubikora kandi turizeye ko mu minsi iza ibintu bizogenda neza kandi kugira ngo n'abanyagihugu boroherwe.